Kw'igenekerezo rya 30 Gitugutu no mwaka, Inama Nkenguzamateka irongowe na Nyeniteka Emmanuel SINZOHAGERA yarasozereye icese ibikorwa vy'isasa risanzwe rya Myandagaro ku murwa mukuru wa poritike Gitega. Mw'ijambo yashikirije asozera ibikorwa vy'iryo sasa, Nyeniteka SINZOHAGERA yamenyesheje ko mu kiringo c'iryo sasa Inama Nkenguzamateka yize, yongera, iremeza integuro ry'amabwirizwa, iragenzura ibikorwa vya Reta, yongera, iragendera intara zitandukanye. Mu vyerekeye yemezwa ry'amabwirizwa, yavuze ko hemejwe integuro z'amabwirizwa ndwi mu nteguro 16 Reta yarungikiye Inama Nkenguzamateka. Zimwe muri zo zerekeye amakori ku nyungu canke ku bundi buryo bwinjijwe, itagisi nyongera gaciro ariyo TVA, kuringaniza gushasha inyigisho za kaminuza mu Burundi, niyerekeye igitabo c'amategeko agenga akazi mu Burundi. Twisunze ibitegekanijwe n'ibwirizwa shingiro mu ngingo zaryo z'179 n'190 kuno musi wa gatanu igenekerezo rya 30 Gitugutu umwaka wa 2020, Inama Nkenguzamateka ya Repubulika y'u Burundi irashashe kugira ngo isozere icese ibikorwa vy'isasa risanzwe rya Myandagaro twari tumazemwo amezi 3. Muri kino kiringo turiko turasozera, Inama Nkenguzamateka yaremeje amabwirizwa, irongera, iragenzura imirimo ya Reta. Twaragendeye intara zitandukanye kugira ngo dutere intege abenegihugu mu mirimo myinshi bariko bararangura. Mu bijanye n'iyemezwa ry'amabwirizwa, twisunze ingingo y'187 twarishingiye ingingo zerekeye Inama Nkenguzamateka, ingene Inama Nkenguzamateka iringaniza n'ingene irangura imirimo ijejwe. Hubarihirijwe ingingo y'163 n'ibwirizwa shingiro rigenga igihugu c'u Burundi iteganya ko Inama Nshingamateka n'Inama Nkenguzamateka zemeza amabwirizwa kandi zikagenzura ibikorwa vya Reta. Twaremeje integuro z'amabwirizwa indwi ku nteguro 16 Reta yaturungikiye. Izo nteguro twemeje nizi zikurikira: ya mbere, integuro y'ibwirizwa ryerekeye amakori ku nyungu canke ubundi buryo bwinjijwe. Ya kabiri, integuro y'ibwirizwa ryerekeye itagisi nyongera gaciro. Ya gatatu, ni integuro y'ibwirizwa riringaniza ingene amakori n'ubundi buryo butari amakori butozwa. Ya kane, ni integuro y'ibwirizwa risubiramwo ibwirizwa nimero 1/22 ryo kwa 30 Kigarama umwaka wa 2011 riringaniza gushasha inyigisho za kaminuza mu Burundi. Ya gatanu, integuro y'ibwirizwa ryerekeye igitabo c'amategeko agenga akazi mu Burundi. Ya gatandatu, ni integuro y'ibwirizwa rishinga urwego rugenzura isoko ry'imitahe mu Burundi. Hanyuma igindwi, ni integuro y'ibwirizwa risubiramwo ibwirizwa nimero 1/8 ryo kwa 28 Mukiza umwaka wa 2011 riringaniza intwaro mu Burundi. Umukuru w'Inama Nkenguzamateka yarashikirije kandi bijanye n'ivyaranguwe n'urwego arongoye, haba mu kugenzura ibikorwa vya Reta, ingendo zo hagati mu gihugu, aho yifadikanije n'abene gihugu mu bikorwa vy'iterambere. Mu bijanye no kugenzura imirimo ya Reta, kw'igenekerezo ya 29 Gitugutu umwaka wa 2020, twisunze ibitegekanijwe n'ibwirizwa shingiro mu ngingo ryayo y'168, twaritavye ibikorwa vy'ikoraniro ryaduhuje n'abagize Inama Nshingamateka. Muri iryo koraniro, Reta yari iramutse ishikiriza Inama Nshingamateka na Nkenguzamateka imigambi yiyemeje kurangurira bene gihugu mu kiringo c'umwaka wa 2020 ushira umwaka wa 2021. Mu bijanye no kugendera intara z'igihugu, twaragendeye bene gihugu mu ntara za Bujumbura, Karusi, Rumonge na Ruyigi. Aho se twarifatikanije n'abene gihugu mu bikorwa vy'iterambere bariko bararangura
haba mu nyubako z'amashure canke aho babura amatari bazokorera. Aho bose twasanze ku kivi, twarabateye intege, turongera turaterera ibikorwa bariko bararangura. Twarabararikiye gukomeza amahoro n'umutekano, gukunda ibikorwa, kugwanya ubunebwe, gukingira ibidukikije, gushira mu ngiro impanuro n'ingingo za leta y'u Burundi mu ntumbero yo kwirinda no kugwanya ikiza ca COVID-19, kwitabira irima ry'agatasi kugira ngo umunwa wose uronke ico ufungura n'umufuko uronke amafaranga, nk'uko Nyeniteka mukuru w'igihugu cy'u Burundi General Major Evariste Ndayishimiyama abiduhimiriza. Turashimiye banyakubahwa abakenguzamateka ingene mwagumye hafi y'ababatoye, tukabasaba gukomeza iyo ngendo. Yaravuze kandi ko bifadikanije n'abarundi mu birori vyo kwibuka imyaka irangiye incungu y'ukwikukira n'iya demokrasi bagandaguwe. Yongera amenyesha ko bishikiye mu ntara za Rumonge na Makamba, aho umugujejwe gutohoza ukuri no kunywanisha abarundi CVR ugejeje ibikorwa vyo kurondera ibisigarira vy'abarundi batawe mu binogo rusangi mu gwimogo mu mwaka w'1972. Kw'igenekerezo ya 13 Gitugutu umwaka wa 2020 twarifatikanije n'abarundi mu rubanza rwo kwibuka imyaka 59 iheze incungu yo kwikukira ku Burundi, umuganwa Rudoviko rwa Gasore agandaguwe. Kw'igenekerezo ya 21 Gitugutu no mwaka twaritavye ibikorwa byo kwibuka imyaka 27 iheze incungu ya demokrasi Nyeniteka Perezida Melchior Ndadaye agandaguwe. Ku magenekerezo ya 16 na 17 Gitugutu umwaka wa 2020 twarishikiye mu ntara za Rumonge na Makamba, aho umugwi ujejwe gutohoza ukuri no kunywanisha abarundi wari umaze iminsi uriko urarangurira ubutumwa bwo kurondera ibisigarira vy'abarundi batawe mu binogo rusangi mu gwimo bwo mwaka w'1972. Ivyo twiboneye birateye agahinda. Abantu benshi barishwe, ababishe baranigiye mu menshi amahoro, umutekano n'iterambere by'igihugu, kuko abatawe muri ivyo binogo bari inguvu z'igihugu zari guteza imbere Uburundi bwacu. Turakeje umugwi severe ku ntambwe watweretse umaze gushikako, hamwe n'abo dusangiye amabanga mu nama nkenguzamateka. Tuzokwegera leta tuyisabe ko yobandanya ishigikira umugwi severe mu kuronsa uburyo bwo kurangura ubutumwa igihugu cyawushinze. Mu bijanye n'imigenderanire, yamenyesheje ko ashimishwa n'urugendo rw'ubuserukira igihugu ca Kenya mu Burundi yagize mu nama nkenguzamateka. Yongera avuga ko bitavye ibikorwa vy'ihuriro ry'inama nshingamateka na nkenguzamateka z'ibihugu vya Afrika, Karayibe na Pacifique vyatunganijwe hakoreshejwe ubuhinga bwa none arivyo video conference. Mu bijanye n'imigenderanire, turamshimishwa n'urugendo ubuserukira igihugu ca Kenya hano mu gihugu cacu yatunganije mu nama nkenguzamateka. Turakenguruka ivyo twayaze muri uwo mubonano. Muri vyo hakaba harimwo gukomeza ubucuti n'imigenderanire hagati y'inama nkenguzamateka ya Kenya n'inama nkenguzamateka y'u Burundi. Twaritavye kandi ibikorwa vy'ihuriro by'inama nshingamateka na nkenguzamateka z'ibihugu vya Afrika, Karayibe na Pacifique vyatunganijwe hakoreshejwe ubuhinga bwa none aribwo video conference. Muri ivyo bikorwa tukaba twaserukiwe n'icegera ca mbere c'umukuru w'inama nkenguzamateka. Turakengurukiye leta y'u Burundi yaduhaye ikibanza twakoreyemwo ico gikorwa, tudakekeranya ko no mu misi iza izokongera kuturonsa ico kibanza mu gihe ikiza coronavirus kitazoba kiratuzwa ngo amanama atunganywe uko yahora arenganizwa. Mu gusozera
yamenyesheje ko akaruhuka abakenguzamateka batanguye kobera akaryo ko kubandanya kwegera bene gihugu kugira ngo bumvirize ivyifuzo vyabo bongere babahimirize guhindura ingendo kwijukira ibikorwa vy'iterambere no gukingira ibidukikije. Uburuko dutanguye tubasabe buze butubere akaryo ko kubandanya kwegera abene gihugu kugira ngo twumvirize ivyifuzo vyabo tumenye neza ivyo bagona tubahe inyishu zibereye ku mwitwarariko bazodushikiriza ivyo tutazoronkera inyishu tuzobibashikanire aho hose hafatirwa ingingo. Ikigira kabiri tuze dukomeze igikorwa cyo guhimiriza abene gihugu ngo bahindure ingendo bijukire ibikorwa biteza imbere bongere bateze imbere igihugu cabibarutse tutibagiye no kubahimiriza ngo bakingire ibidukikije. Kigira gatatu tuze tubandanye imirimo yo gukomeza kunga ubucuti n'izindi nama nkenguzamateka n'ayandi mashirahamwe mpuzamakungu duhurikiyemo.